none nta kibazo nabo umujyana ariko ibi ni biki berega abana ntibapfuye Nege. ubumva ko yababaye ntabwo nabigize nabi umuntu wese ababaye atitura ubutungane hariho amasentare nta kibazo na kimwe nta ngorane nimwe mwasumye kwitwara nabi mwitwara Akundi mutama we tumuntu uri umusore utumwana ukuri nimuvuge amateya yawe Nosa turashaka kugenda. Uramubona uwo musore yambaye agashati ka John uramubona yes ngo satani ariho ngo nicabereye abakunzi ba Star TV iyi ni televiziyo yanyu ibazanira nishiko n'agatwengo ubona ko yababaye ngo yiture ubutungane uti rero bimeze gute reka mbazanira urusaku narababwiye yuko atankuru nimwe zo kwigera bacika kuri Star TV mugihe nkiriho mugihe nkihumeka reka renda bifurize umwaka mushasha imbere yaho ndabazanira cyanye avo yuko ndabazanira runo rusaku reka ndabifurize umwaka mushasha mwiza uti rero vyari bimeze gute aho hari ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye ngaha mu gisagara ca Bujumbura uti rero vyari bimeze gute uramubona uwari hagati y'umumama n'uwo mwigeme yambaye ishati ya jaune mbe bibaza ko yaguzwe amadolari angahe yavuye hehe yari yaje yasobetse aberewe neza cyane utire vyari bimeze gute uno mwigeme mubona ngaho kuri iyo sana mubona ngaho ndetse ukabona n'uwo musore ari hagati ndetse ukabona n'uwo mumama novuga ko ari famille uwo mwigeme yambaye ikanzu ya rouge yari asanzwe atuye mu gihugu ca Oman ntari ko ararondera ubuzima ntari ko ararondera kanoti uramubona uramuzi iyo kanzi yambaye ni yangahe utiravya bimeze gute ino nkuru ndiko ndayikora nseka itazamba ko je umunsi n'umwe kuko irababaje uno mwigeme yagiye mu gihugu ca Oman agiye kurondera ubuzima bwiwe ndetse n'abana babiri yasize mu gisagara ca Bujumbura canke mu gihugu c'u Burundi vyari bimeze gute abana yabasize mu gihugu c'u Burundi ari babiri ariko ntago turatoza neza tumenye ko yabasize mu gisagara ca Bujumbura ariko ico twamaze gutohoza nuko yagiye amaze kwibarukana abana babiri no mu papa bari basanzwe bubakanye abana babiri nibo bari bamaze kuronka ibibondo bibiri aza kugenda mu gihugu cande cha Oman kurondera ubuzima kugira aronderera ubuzima abo bana biwe ndetse no mu papa bari basanzwe bubakanye amaze gushikayo arakora akanota ararungika ku mupapa hereza abana kugira babandanye gukura babandanye kwica inzara kwica inyota agafaranga akorera arungikiro basanzwe bubakanye ndetse kugira n'abana bibibondo vyabo bibandanye kubaho umupapa akanoti yaragatora akagakoresha ariko urusaku twarose nuko ngo uwo mupapa akanoti ngira ngo yaca gatwara handi nuko umupapa aza guhura n'uwundi mwigeme baravyumvikana ibintu biragenda neza na hariya hantu nyene ngo ba bimaze kugenda uko onye uwo mwigeme bamaze gufatana nawe ini Burundi umudamu bavyaranye abana babiri ari muri Saudiya ariko ararondera ubuzima afatana rero n'uwo mwigeme hani Burundi arayikubitayo ngo pa umwana hari indani arizinze
amavi murabona umwana yizinze hari indani ukuntu aba yimereye ba wa mwigema ari mu gihugu ca Oman ati agafaranga ndungika kugira ushobore kwifashisha cyangwa ufashisha abana twibarukanye nje nawe nico yakoresheje urampemukiye. Umwigema ati urampemukiye. Umwigeme yarabarizwa ngaho mu bihugu vy'abarabu ngaho muri Oman ari kurondera kanoti kugira umuryango we ubandanye utera imbere. Umwigema ati urampemukiye. Umugabo aba ngaho onye ari kumwe n'uwo mwigeme yateye imbanyi mu gihe uwo bari basanzwe bubakanye ari mu gihugu ca Oman, aguma yitekereje ari mu gihugu ca Oman, kumbe nawe karamujya avuga ati ibintu nkoreye koko ni ibiki ko tuzabigeme bagiye mu gihugu ca Oman bakunda kubabeshera yuko bagiye hariya badasubira kubaka, uwewe muraza kuvuga iki? Uwo ntubona ko nimba ariko vyagenze uku nguku, wewe hari ikintu wo kwandika muri commentaire? Ariko ku ruhande rw'iwanje nimba ari uko ndiko ndabivuga vyagenze waramukoreye ko umupapa mwibarukanya abana, ariko sindi bugende hariya canke ngende hariya. Bimaze kugenda uko onye rero umwigema avuga ati urankoreye ko mugabo wanje twavyaranye abana babiri canke twibarukanya abana babiri, reka nanje shakisha uwundi. Nuko no mwigema mubona nga yambaye ikanzu itukura ashakisha uwundi musore, baraja mu rukundo, urukundo ruraba wararaye, urukundo ruraba amavuta, ruraba maoki. Nuko rero umwigeme kuri no munsi tuko turavugana aje mu gice cy'u Burundi, wa mugabo ndetse bibarukana abana. Reka dusubira inyuma gatoyi, uno bakundanye bari bavuganya yuko abo bana babiri bibarukanye n'uwo mugabo ko azomufasha kubarera, aravyemera vyose. Rero bashize ku kibuga c'indege uti rero vyari bimeze gute? Byari bimeze gute? Unye bakundanye ari hariya muri Oman yaje ni imodoka aje kumutora. Aje kumutora rero amushira mu modoka, umupapa bavyaranye abana babiri hana habari acara mutwara. Nuko rero iyi mishamirano ubona ngaha ni famiye y'ubu bavyaranye abana babiri akiri Burundi na famiye unye mushasha. Karakavuyo ntivyari vyoroshe na gato ku kibuga c'indege. Nibaze kuri kurantahura yari famiye y'uwo mupapa yavuye mu gihugu cy'u Burundi aja muri Oman bavyaranye abana babiri na famiye y'uwo mushasha bakundanye. Uyu mushasha bakundanye na habari nimwe yarafise yuko umupapa bavyaranye abo bana babiri kwaza kuza ku kibuga c'indege, kandi n'uwo mukobwa ntago yarasi ko umupapa bavyaranye abana babiri aza kuza ngaho ku kibuga c'indege. Wumvise amajambo yagiye aravugwa na mu ntango wumvise ko naretse urasa kumviza amajambo yagiye aravugwa. Yari ntambara idasanzwe nk'ibi bimbaye ko Mungu wangu we. Utire bimeze gute? Uno musore reba heruka gukundana mushasha yizire mu modoka aca mukubita mu modoka fye nkuru acara mujana. Ariko uko biri kose nimbo bikora, nimba uri umupapa basize Burundi, ihangana umugore wawe azoza, uwo mwubakanya azoza, hama ibintu bigende fresh, areke kukurungikira kanoti gatware mu bandi. Ariko nimba bikora canke nimba uri kurankurikirana canke nimba uri kurakwikirana na Star TV, iyi ni impanuro ngo haye ihangane. Ntimuzoze muravuga ati ngo abigeme bagiye muri Arabia Saudite canke Oman ngo bubatse ngo bace bazisambura, kandi harimwe abahungu babifisemo uruhara. Yari ngwani ndasanzwe ku kibuga c'indege nivyo mwibonera vyari bikomeye cyane. Uno mwigeme w'ikanzu ya rouge uramubona, n'uwo ishati ya jaune yizaniye agashugwa aramuhereza, n'umumama ngaha pembeni yiyambariye bimwe bitiniro, bazitiniro se bari bapendeke. Umusore aca mukubita mu modoka fye abaramujanye. Ariko se nimuri kuradukigana kuri Star TV 257 no nkuru sindayizanye kugira uyirabe gusa, ndayizanye kugira nawe ukwigishe. Nimba uri umupapa wasigaye i Burundi, ihangane, uwo mwubakanye canke mwibarukanye yagiye kurondera ubuzima azogaruka nahagiye. Canke nawe nimba uri umukobwa ubifisemo uruhara canke uyu mukobwa koko abifisemo uruhara, eka twese naho kwihanura kugira ibintu bigende neza cyane.
iyi ni Star TV ukuzanira amakuru yose abagezweho na andika muri commentaire ino picha yashitse iramutse ikubayeko wabigenza gute cyane koko nindi ubona ari mwikosa bimeze gute ko umupapa ngo yasigaye i Burundi uwo basanga bubakanye aja kurondera ubuzima mu gihugu ca Oman ariko agarutse agasanga yari barukanye n'uwundi mwigeme umukobwa na wati oya haurankoreye ko nanje ca ndondera uwundi kugira ibintu bibandanye kugenda neza cyane uko biri kose ibintu biba nkibi kugira bitwigishe nibiba kugira tubicishe kwa maso gusa urabona ko ari intambara idasanzwe itagiye guherera hanyene nka Starboy nk'umutananirwa ngiye kuyikwirikirana ndondere famille y'abantu basore babiri ndayiyagishe koko kugira ndaye ko nshaka kuronka amakuru atandukanye nagiye ku kibuga c'indege sanga baragiye kuko bandonde bambwira ati Starboy ingo ku kibuga c'indege hari amakuru ushobora kuronka nirukanze ndonka bajaje nteba ariko nasanze bagiye sanga amakuru aranjanye ariko ivyo narose nivyo amakuru yose nagerageje gutoza ku kibuga c'indege barambwira ibitandukanye nivyari vyoroshe na gato ariko nashitse mbabaye kubera ko ivyo byose byabaye atariho ndi ariko amakuru nayarose ayo narose nayo ayo nzoronka mu nyuma nzoza tuyasangire muri asiko ndabakunda cyane ana happy interwajed abantu tuvuye ari muri Oman za Arabia Saudite tuvuga guco dushikiye abasheri bacu ana happy interwajed Imana bahezagire cyane yari Starboy Mr. Koda Mr. Meat ekanje ndela capital umuhungu wanyu bye bye ciao ciao